how to speak English, how to kusikia Kiingereza. Reka mbayahaga manzabarire. Vuga tumve bandanya mutama we ndagukomera amashi. Respect. Okay, tubandanye. We are not brothers. We are just neighbors. So we have to respect each other. Unavyumva? Tushobora kunyemeza gukunda iwanyu ukumva usubye wacu. Tushobora kunyemeza ngo ngirire propaganda namamaza president wawe si uwanje. Jezo kwamamaza kwanje. Ntituvukana. Bo. Reka ubwa mbere manze ndabaramutse ndabahe nikaze kuri channel yacu Mr Julius 257. My name is Julius. Reka manze ndabaramutse kuba dukurikirana bari mu gihugu ca Kenya, South Africa, muri America n'ahandi mu Burundi, mu Rwanda. Ndabaramukije cyane. Uyu munsi hariho video ndabazaniye, video ya Isidore Mbayahaga. Reka manze muyumvirize imbere yuko tugira ico civuze koke. Reka ndayirondere ngaha mu mashine. Reka Okay. Video ndayironse ya Mbayahaga. Ariko yishura wa mukukuruke umunyarwanda. Igihe yavuga ijambo rigakoma abanyarwanda bose bakamera amatwi ibikini biki akavuga bari bamaze iminsi bandika ibintu byinshi kuri rezo sosio. Nari maze iminsi n'umustar muri iyi minsi. Kabisa. Murumva ko yaramaze ari umustar. Narahitinze birakomeye. Nukuri kwima ntabyo mwabonye. Hanyuma rero uwo muntu arantelefona arambwira uyu muntu yamucefonye muramwibuka abanyarwanda ati mukozi w'Imana ntisabwe ati ibintu byakomeye ni wacu ntibimeze gute ati ibyo bavuga uri kurabibona nta mwanya mfise mugabo abirabyo baraza kwarambarira bimwe ati twagukunda mugabo uraduhemukiye ntivyageze gute nakoze iki Imana ishimwe cyane muraza ka umuntu nari nakebuye Imana ishimwe nagize iki ati ibi nibi ntoya yewe suko rero nimba kunkunda kwawe ko hava kunkuramwo gukunda ico nakunda Imana ishimwe cyane ntivyo ukunda ndavuga ntubiza mugenzi. Please mumvirize neza please mumvirize neza naje siri umunyapolitike naje ngwanira igihugu. Uri mwene data muri Kristo Yesu sivyo ariko tugeze mu vy'umubiri n'inkomoko yacu. Ahavuze ngo iki ariko tugeze mu vy'umubiri n'ivy'inkomoko yacu wewe ntituvukana. Bisigura yuko abarundi n'abanyarwanda tugeze mu vy'umubiri ntavyo kuvuga ngo Yesu ngo iki ivy'impemu wala ntituvukana aho kanuma gatahuye. Reka mukumviriza. We ntituvukana. Mwe ntituvukana. Igihugu cawe sico kiwanje. Uri kuranyumva? Ati ngwiki igihugu cawe sico kiwanje na cewe sico kiwanje. Ndibaza ngaci ko turajana baka. Ciko turajana. Uyu munsi nkeneye yuko muza kuntuka mu makomanteri ngo ibikini ndibaza ngaci ko turajana. Neka ahubwo Perezida wawe si perezida wanje. Mfise igihugu canje, mfise perezida wanje. Wiwawe ni gwawe. Nimba uvuga yuko kubwira umuntu ko yova mu kinyoma nakosheje. Iryo koso nagenda kubwire ko nzorigumamwe mpaka mpfuye. Nta muntu azobeshera uwundi numva nzukuri ngo ndabihora. Tuzobipfe tubanuko. Ngo yangurumva ngo bica vyitwa ngo kumenya ngo bavuze politiki oya siko biri ryo terabwoba muri reke ndamubaza wewe mu mwaka uyu n'uyu ukwezi ukunuku ntibari muri stade wewe ati nari muri stade hari igikorano cyari kihari oya wari muri ki
ntiwari muri mitingi wewe, ntiwari kwiyamamaza wamamariza ubundi, ijya si politiki wagize, kubera ko wewe woyivuga ukanayikina mbona je ukambuza umburiza iki? Please mwumvirize neza, ntituraja kumva nyamukuru twagiye. Imana tabarire cyane. Nimba politike mvuga ariyo guhamagarira abantu gukunda indongozi zabo, ariyo guhamagarira kugamburukira indongozi zabo, kugamburukira abaganza, kumvira abashizwe hejuru, gusengera abami n'abashizwe hejuru. Imana ishimwe cyane. Ariyo gushigikira amahoro no guhanira ubumwe, gushira imbere ibikorwa, kuvuga neza igihugu canje. Iyo nzoyivuga paka mvuye mu mubiri, kuko Bibiliya irabinyemerera neza. Ngo turi bamwe, urabona ntituri bamwe. Your country is not my country. Aka kantu mwabwiye ngo turi bamwe cyangwa muga ntituri bamwe. Bandanye. Your president is not my president. Listen, murumva icongereza neza. Aka kongereza murakumvise. Do you learn how to speak English, how to kusikia Kiingereza? Reka mbaye hagama nzabarira. Vuga tuwumve, bandanya mutama we. Ndagukomera amashi. Respect. Okay, tubandanye. We are not brothers. We are just neighbors. So we have to respect each other. Uravyumva? Tushobora kunyemeza gukunda iwanyu ukumva usubye iwacu. Tushobora kunyemeza ngo ngirire propaganda namamaza president wawe si uwanje. Jezo kwamamaza kwanje. Ntituvukana. Okay, ibyo kwamamaza president w'ikindi gihugu bisigura yuko president agutwara ntumukunda na gato. Ibyo turakunze kubibona ku bantu bare hamwe bari mu bihugu byo hanze nk'akaro Jesse ndi umuntu Chimamanda arakunze kwamamaza cyane Kagame amwamamaza. Mbaye hagana mu barire tuzoye ibyo kwazo bivugurutsa. Tuze turaca ubwenge tumenye gukunda igihugu. Ya tubandanye. Turababanye gusa. Ababanyi biridwa ngo tubana amahoro nk'abazi bibereye, ariko nimba kumbanira muri bikunaniye twubahane. Takindi hari kosa ryagiyemwa. Bibiliya ivuga ngo twubahe abagize gute, tugamburukire, dusengere, nibagira amahoro tuzogira. That is my politics. Nzovuga neza igihugu canje. Habe naho uvuze ngo iki ati nzovuga igihugu neza, igihugu canje neza naho hoba bandanye. No kibona mu kantu k'agakosa, aho agakosa kabaye nzohahagarara ndahahishe. Ariko ndakivuga neza. Niko ntegeza kugenda. Nimba uri umupatriote wa vrai, kuko Bibiliya ivuga ati mukunde abaye, mukundi wanyu. Vuga neza iwanyu. Yes. Bavuga ngo agashukiyo gacafuye kamesegwa he? Iwanyu. Mu muryango mu kigo hari inyuma. Hariya nyene hariya. En famille. Nta muntu w'umuhungu ameze neza asobanutse umusirimu. Umugabo azubwenge. Ashobora kuja kwararaza ingorane z'iwabo ngo azijane ku gahinga. Jamais. Okay. Nta muntu w'umushinga nta afise ubwenge ashobora kuza kwamamaza ingorane ziwabo ngo azishire mu gahinga. Ibyo turakunze kubibona ko bandi nyine usanga hebararaza ngo biki agomba kwerekana yuko igihugu cy'u Burundi kiri nyuma cyane acyabaraza mugabo ibintu bimeze neza atayivuga. Ariko mubare ndikuvuga buke ni mwijoro inyuma hari abasinzire bahava ndabasakuriza. Reka tubandanye. Nubwo vya bitagenda neza uhuye n'abanyamahanga vuga uti tuvabye bimeze neza. Kimuhira mumaze kugara amarembo mubonanire muvuge mutakakanga tugakosore. Mugabo akanwa kawe tikakavuma igihugu cyawe, tikakavuma indongozi yawe, tikakavuma mwene wanyu. Hisha ikibisha gusomba ibindi nuko wofasha umwansi konona ivy'iwanyu. Nta bugabo burimo. Imana ishimwe cyane. Iyo woje hose ibyo boguha byose ntibizoguhindurira inkomoko, uzogumurwa iwanyu. Yes. Wohindura huba ariko ntiwohindura ukomoka. Tibibaho.
Okay, ndibaza mwakumvise. Aha jeje nshobora kuvuga ko niki murazi ko ntawe utazi yuko abarundi n'abanyarwanda turi mu bintu by'imishwano turiko turashwana nyene dupfa ibintu tutazi. Ariko rero iyo je mpagurutse nkandika kuri page yanje vyitwa yuko abarundi bene wacu bashamba ngo ninjiye muri politike ngo ibiki n'ibiki ngo ninjiye muri politike, no je nta politike je mba ndimo, mba ndiko ngwanira igihugu kubera mba mbona yuko kiriho kiratosekaza. Naho wowe utari mu gihugu igihugu kitosekaye none je ni wataha uzoshikire kandi igihugu kiratosekaye. Abari hanze nibagwanira igihugu kuko ni amaherezo y'inzira he ni mu nzu. Igihugu cy'u Burundi nta na kimwe tubuze, nta na kimwe tubuze n'ibyo bavuga ngo gitoro ibiki gusa n'abantu gusa baba bagomba kuguma kugicafuza nyene kwerekana yuko Burundi ari igihugu kiri inyuma cyane y'ibindi bihugu byose. Naho ndibwo ugiye en detail uzosanga ari igihugu cyambere gitunze ku isi, kiri mu ingeza original zimeze neza, ibintu biri karite. None twese igitoro basi iyo petrol nyambara igitoro. Ikindi Uburundi bubuze ni igiki mwandike ngaho muri commentaire. Hama nyuma ndavuze nabi mbabarire kuko naje ndi umuntu vraiment ndagombye kugira tumanze dusangirire hamwe igiciyumviro ca Isidore Mbayahaga. Hamisigaye mugira ijoro ryiza, mugira umuhinga mu mwiza bivanye naho murereye, mugira akazi keza, hama ndabakunda. Ciao ciao, tuzosubira ku video ikurikira. Hama ntibagire gukora subscribe, s'abonner, like na share kugira tubandanye dusangira ivyumviro. Ubu tuzoha tuvuga ivyumviro uku noneho tugerageza turaba ukuntu tuzoha tumvisha aba naba ata muntu tucanishijemo. Ndibaza muravyumvise. Ciao ciao, nakutaha mugire ibihe vyiza, Imana ibahezagire.